Ntushobora kugendera mu caha ngo uheze uronke ukwizera gushitse, kuko icaha kigwanya ukwizera. Kaze mu kiganiro Nkorako Mwami, ikiganiro kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Mbega uvyifatamwo gute igihe hari bihungabanya ukwizera kwawe? Mbega urakekeranya? Ntubizi neza? Urabizi neza? Uravyiteze? Nimba warasubiye inyuma mu vy'impwemu, ni wegera utega ugutwi. Uyu munsi Dr. Charles Stanley atwibutsa ko urufatiro rwo kunesha ubwoba ari ukumenya Imana iyo ariyo no kumenya ico yasezeranye. Turarabira hamwe ibijanye n'ingene Imana imeze, twongere turabe ivyerekeye ukwizera guke. Mugenzi, ureme ushobore kwizera Imana naho hoba mu bikomeye. Ufate neza ibikwereka Imana iyo ariyo, nk'uko Dr. Charles Stanley asobanura ivy'urugezo rw'ukwizera uyu munsi muri iki kiganiro Nkorako Mwami. Imana mu ijambo ryayo iravuga ishimitse ku kuntu wewe nanje dukwiye gushira ukwizera muri yo, tukizera kwizoshitsa ivyo yasezeranye. Muri iki cigwa ndagomba kuvuga ku vy'ukwizera k'uburyo butatu. Umutwe w'iki cigwa uravuga ngo urugero rwo kwizera. Uburyo bwa mbere bwo kwizera bwitwa ukwizera guke. Ukwizera guke ni ukwizera kurimo gukekeranya. Ukwizera guke ni ukwizera kumeze nk'imifunda igenda imbere yongera isubira inyuma. Ukwizera guke guhagarara ku Mana akanya gato hanyuma kukayivako. Ukwizera guke ni ukwizera kw'abantu bahoze ari abakristo igihe gito, ariko kandi ukwizera guke kurashobora no kuba ku muntu yabaye umukristo igihe kirekire ntakure mu kwizera kwiwe. N'umuntu atakuze mu gutahura Imana, n'umuntu atagira umwete wo kwiyumvira ku ijambo ry'Imana. Uravye mu bagabo n'abakenyezi bubaha Imana mu vyanditswe vyera, bari abagabo n'abakenyezi biyumvira ku Mana. Ntibari bafise Bibiliya, ariko biyumvira ku Mana bakayihoza ku mutima. Rero mu kwizera guke niho twese dutangurira, ariko siho dutegerezwa kuguma. Iyo ni intango ya mbere. Ikiringo ca kabiri c'ukwizera naco ni ukwizera gushitse. Wovuga uti mbega ico ciyumviro c'ukwizera gushitse wagikuye hehe? Wihweje mu ijambo ry'Imana urabona ivyo Yesu yavuze ku bantu bagize ukwizera gushitse. Urigishwa inzira z'Imana n'ingene ishobora gukora mu bugingo bwawe. Ukwizera guke rero ni ukwizera kurimwo intambara, ni ukwizera kudatera imbere. Reka hano mvuge ku ntango yuko atakibi kiriho mu kwizera guke, kuko aha niho vyose bitangurira. Igihe watangura ubwa mbere kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe, ari we yavuze muri Matayo 7 ku murongo w'7 n'uw'8 ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa, kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Watanguye gusenga kandi ntaco habonetse, hanyuma uravuga ngo ntegerezwa kuba ntatahuye neza. Uca utangura kunigana n'ukwizera kwawe. Twese dutangura ubugingo bw'ukwizera dufise ukwizera guke, kandi ico si icaha. Ukwizera guke kuvuga ngo ndazi ko ishoboye, yamara sinzi neza ko izobikora. Ndazi ko bishobora gushika, yamara sinizera neza ko bizoba. Ukwizera gushitse kuvuga ngo
ndazi ko ishobora kandi ndazi ko izobikora. Mu by'ukuri igihe niyumviriye ku by'ubugingo bw'ubukristo, jewe ubwanje icambere gihambaye kinkabura ni ukwiga inzira z'Imana. Mbega ikora gute? Aha mba ngomba kwinjira mu mutima wayo. Umuntu afise ukwizera gushitse akora iki? Yifuza kwitega guhoraho kandi ntiyihuta. Yizera ko Imana iri hejuru ya vyose, ko vyose biri mu maboko yayo, yizera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yizera ko ico yavuze izogikora. Ukwizera gushitse kurihangana cane kandi ntikwigera kudendebukirwa. Kubera iki? Nuko ukwizera gushitse gushingiye mu vyanditswe kandi kwisunga kwizigira uko Imana imeze. Wewe nanje dushobora kuyizigira kubw'isezerano ryayo. Dusaba kugira ngo turonke ukwizera gushitse. Ukwizera gushitse kuvuga ngo namba ikivuze izogikora. Namba isezeranye izobishitsa. Ukwizera gushitse ntikwiganyira, gufise ukwemera ko Data azokora ico yasezeranye kandi ko kizoshika. Reka turabe muri Bibiliya mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Matayo 9 umurongo wa 18 kugeza kuri 20. Akibabwira ivyo, haza umukuru w'isinagogi aramupfukamira ati, umwana wanje w'umukobwa aradendutse. Nuze se umurambike kw'ibiganza asubira abe muzima. Yesu ava hasi aramukurikira bo n'abigishwa biwe. Iyumvire iyo Yesu avuga ati mbanza kuvyiyumvamwo kandi mbanza kuvyiyumvirako, mbere mbanza kubivugana na Data. Igikurikira nticari kuboneka. Iki ni igihe kigoye umuntu ashobora gucamwo. Cari gituma gikomeye cane yavuze ati, umwana wanje w'umukobwa aradendutse, nuze umurambike kw'ikiganza asubira abe muzima. Raba icakurikiye. Yesu ava hasi aramukurikira be n'abigishwa biwe. Buno umugore arwaye ubutinyanka yari abimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Yari yiyumviriye mu mutima ati, niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira. Singomba gukora ku birenge vyiwe, singomba gukora ku maguru yiwe, singomba gukora ku kuboko kwiwe canke mu maso hiwe. Ico nkeneye gukorako ni impuzu. Ninashobora gukora ku mpuzu yiwe ndakira. Soma ku murongo wa 21 ngo, yari yiyumviriye mu mutima ati, niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira. Nimwumve ico Yesu yavuze. Ku murongo wa 22 haravuga ngo, buno Yesu arakebuka aramubona, aramubwira ati, humura mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Nyamugore akira uwo mwanya. Hano turabona akarorero keza cane k'ukwizera gushitse. Mbega uwo mugore yavuga ngo iki? Narabonye ivyo yakoze, naramwumvise, ndizera uwo ari we. Uwo mugore ntiyibwiye ngo ndizera ko bizoba. Ntiyavuze ngo igihe noshobora kumukorako noshobora gukora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Birashoboka ko hoboneka ikintu ciza kuri jewe. We yavuze ati, icompa ngashikaho Yesu ari. Yategerezwa guca hagati mw'ishengero ryinshi ry'abantu. Ati, noronka inzira gusa yo gushikira aho Yesu ari, noshobora kumukorako gusa nokira. Uko n'ukwizera gushitse kutagiramwo ugukekeranya ko yokira canke atokira. Yamara yasitana aca mw'ishengero ry'abantu, nokora ku mpuzu yiwe gusa ndazi ko nokira. Yesu yamubwiye kuri wa murongo rero wa 22 ati, humura mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Ngomba kuraba neza iki gisomwa. Turiko turavuga ku vy'ukwizera gukomeye. Ubu ndazi ico uri kuriyumvira. Uravuga uti, ibi vyose bivuga ugukiza. Ngomba kuraba neza iki gisomwa
hano kuko turiko turavuga ku vyo kwizera gukomeye ariko twita ukwizera gushitse. Ikiringo ca mbere rero c'ukwizera ni ukwizera guke, ikiringo ca kabiri ni ukwizera gushitse. Ubu naho raba ibikurikira. Kurikira neza iki gice co muri Matayo 15 umurongo wa 22 kugeza kuri 28. Umunyakananikazi ava mu ntara yaho aratakamba ati, ngirira imbabazi se mugenzi, mwana wa Dawidi, umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Turabandanya ku murongo wa 23. Nawe ntiyamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we baramwinginga bati, murungike kuko agenda aradusemerera inyuma. Uyu mugore ntiyamutakambiye rimwe gusa, yavuze ngo mugenzi, mugenzi, mugenzi. Yavuze ngo ngirira imbabazi, umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Yesu ntiyamwishura ijambo na rimwe. Wamengo ntamwumva. Uko siko Yesu ameze, ariko raba neza turasoma guhera ku murongo wa 24 ngo arabishura ati, sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Natumwe gusa ku Bayuda, Abaheburayo atari abanyamahanga. Amushikiriye aramupfukamira ati, ntabara se mugenzi, nkeneye imfashanyo. Raba ibi ku murongo wa 26 ngo aramwishura ati, si vyiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Niwumve ico uwo mugore yavuze. Nawe ati, nkako mugenzi, kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'ameza ya bene two. Ivyo rero twovuga ngo ni biki? Yari umugore w'umunyabwenge. Yariko akora iki? Hano hari ico yavuze. Aravuga ati, naramubonye akiza, ndazi arashoboye, ngiye kumwitondera. Yanse kunyumviriza, ariko simpeba. Yesu abwira uwo mugore ati, nta mwanya ngufitiye. Uwo mugore nawe ati, ego nta mwanya ufise. Mu yandi majambo, Yesu yariko arapima ukwizera k'uwo mugore. Urazi icakurikiye? Uwo mugore yahisemwo kubandanya atadendebukirwa. Abigishwa bagerageje kumuzibiranya, ariko ntiyaheba. Bagerageje ikintu cose gishoboka ngo barabe ko uwo mugore yoheba, ariko yapfukamye imbere yiwe avuga ati, ntabara se mugenzi. Reka ndakwibarize kino kibazo. Umutima wiwe wari hehe? Wari ku mwana w'Imana. Mbega uratahura? Igihe intumbero yacu iri ku mwana w'Imana, habiki ku kwizera. Ukwizera kwacu guca gukura. Intumbero kwari ukwizera umwana w'Imana. Intumbero yiwe ntiyari ishimikiye ku ngorane gusa. Umutima wiwe ntiwari ku ngorane wari kurababaza uwo mukobwa, ariko intumbero yose yari kuri Kristo. Yavuze ati, wewe ndazi ico nabonye ukora. Ntabara, ndagukeneye, ndagowe. Ndizera ko ushobora kandi ndizera ko uzobikora. Ndizigiye kandi ndazi ko uzobikora. Uwo mugore yatahuye neza ko atava impande yiwe. Raba icabaye ku murongo 28 haravuga ngo, buno Yesu aramwishura ati, ukwizera kwawe ni kwinshi nyina wanje, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe acakira uwo mwanya. Aka n'akarorero keza k'ukwizera gushitse kudaheba. Mbega yarumva ivyo abantu benshi bavuga? Oya. Mbega yatwagwa n'ivyiyumviro. Yesu yabwiye uno mugore ati, ivyo mfise ndabiha abantu banje gusa. Mbega ivyo vyatumye uwo mugore aheba? Oya, ntiyaciye aheba. Yagumye ahagaze ku kwizera kuko yari yarabonye Yesu akiza. Abigishwa babwira uwo mugore ngo nagende. Yahagumye kubera ikintu kimwe. Yarakunda umukobwa wiwe. Yizera Yesu uwo ari we, kandi yarazi uwo ari we, kandi yizera ko ashobora gukiza umukobwa wiwe. Kandi ntiyadendebukiwe kugeza aho Yesu yahavuye akamukiriza umukobwa wiwe.
uko niko kwizera gushitse. Ikiringo ca mbere rero ni iki? Ukwizera guke ni ukwizera kumeze gute? Ni ukwizera kutari hamwe. Hanyuma ikiringo ca kabiri ni ukwizera gushitse. Ukwizera gushitse rero ni iki? Ni ukwizera gushikira Imana, ukwizera ko izokora ico yavuze. Ukwizera guke kuvuga ngo ndazi irashoboye mugabo sinizera ko izobikora. Ukwizera gushitse kuvuga ngo irashobora kandi izobikora. Ukwizera gushitse ni ukwitega Uhoraho. Ico ni ikintu kidasanzwe mu migenderanire yacu n'Imana. Urashobora gushika ku kintu kiguca intege mu buzima bwawe, kikagushikana mu gihe ciza c'Imana utaravye imibabaro yawe, kuko uba watanguye gutumbera Imana. Hanyuma ukavuga uti, Mwami, ngiye ingorane hano, simpanga amaso iyo ngorane, ndaba wewe kuko ndazi yuko uri Imana ishoboye. Ndazi amasezerano yawe ayariyo, ndazi ukuri kwawe, ndazi kuri hejuru ya vyose. Ntushobora kwirengagiza ijambo ryawe. Ntushobora kureka gushitsa isezerano ryawe. Urankunda kuko ndi umwe mu bana bawe, kandi wavuze ko uzoduha ico dukeneye cose. Mu buzima bwawe bwo gusenga ntuzuvuge ngo Mana, ivyo ntibikwiye gusubira kuba, yamara bizoba. Data, ngomba kugushimira uriwe. Ngomba kugutazira kuko nzi uriwe, ngomba kukunezereza no kukunezererwa kuko nzi uriwe. Ego ndababaye, ndavye kuvyanshikiye kandi nta cahindutse. Ikiringo ca gatatu ni ukwizera kuzuye. Uvuga ngo mbega ivyo bisobanura iki? Ko ukwizera kwanje gukwiye kuba ukuzuye ku kintu cose. Uvuga ngo mbega ivyo bisobanura yuko ukwizera kwanje gukwiye kuba ukuzuye ku kintu cose? Oya namba, ushobora kwegera Imana n'ukwizera guke, ukwizera gushitse, canke ukwizera kuzuye. Mbega tugomba kuvuga iki ku kwizera kuzuye? Yesu yaravuze kuvyerekeye ukwizera kuzuye. Raba muri Yakobo 2:21. Hariho ibintu vyinshi bivuga kuri Aburahamu mu isezerano risha. 21 uravuga ngo Aburahamu sogokuruza mbega ntiyatsindanishijwe n'ibikorwa hamwe yaratanze kw'ikimazi umwana wiwe Isaka ku gicaniro. Mbega ibi bisobanura ko ibikorwa vyamukijije? Ico avuga hano ni iki? Namba nizera Imana vy'ukuri, ntegerezwa no kuyikorera. Namba nizeye Imana, ndakora. Ibikorwa vyonyene ntibitsindanishiriza umuntu n'umwe, kandi ntibituma abantu bakizwa. Mu Banyefeso 2:8-9 haravuga ngo ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirata. Ubwo n'ubugwaneza bw'Imana n'urukundo rwayo n'imbabazi, ataco dukoze ku ruhande rwacu canke itaravye abo turi. Rero igihe avuga ibikorwa hano, avuga ku kuntu Aburahamu yizeye Imana, hanyuma akora nk'uko Imana yamutegetse gukora. Ibikorwa vyiwe vyerekana ukwizera kwiwe, kandi ibikorwa vyiwe vyari imvugo y'ukwizera kwiwe. Rero ntavuga gukizwa n'ibikorwa. Aburahamu sogokuruza mbega ntiyatsindanishirizwe n'ibikorwa hamwe yaratanze kwikimaza umwana wiwe Isaka ku gicaniro? Urabona ukwizera kwa Aburahamu kwajana n'ibikorwa. Kubera ibikorwa vyiwe, ukwizera kwiwe kwabaye ukuzuye, kwari ukwizera gushitse. Ubu rero ngomba kuyumvira gatoya. Mbega niki ukwizera kuzuye canke gushitse? Twavuze ko ubwa mbere dutangurira ku kiringo ca mbere c'ukwizera guke kutagira aho guhagaze. Tuje ku kiringo ca kabiri c'ukwizera gushitse, gushika kure, gufise ivyizigiro atagukekeranya kandi gushize amanga. Kwizera kw'Imana igiye gukora ico yasezeranye gukora. Ukwizera kuzuye nako gushobora kumva ibiri kure. Kwizera gushobora kumva ico Imana ivuze, hanyuma
kukigiza kure ugukekeranya. Ukwizera kuzuye gutuma umuntu agira amahoro n'umunezero naho yoba mu vyago n'amananiza vy'uburyo bwose. Tugerageze kwibukanya ukwizera guke kuvuga ngo ndazi irashobora ariko sinzi neza ko izobikora. Ukwizera gushitse kuvuga ngo ndabizi irabishoboye kandi ndazi ko izobikora. Ukwizera kuzuye nako kuvuga ngo cakozwe, camaze gukorwa. Ukwizera kuzuye rero gufise ububasha bwo kubona igikorwa cakozwe imbere yuko kiboneka by'ukuri. Mugenzi, wovuga uti none nshobora gute kuva mu rugezo rwa mbere ngashika mu rwa gatatu? Namba ugomba gushikayo ukeneye kwiyumvira ku ijambo ryayo ku munsi. Namba ugomba gushika kuri urwo rugezo rwo hejuru no kugumayo, utegerezwa kuba uwuzi ko Imana yishura imitwaro mito mito n'imitwaro minini. Niyo wizera Imana gutyo, nayo izogufasha mu ngorane iyo ari yo yose mu bugingo bwawe. Reka turangize dusenga Imana. Data, turagushimira kumva utwitwararika igihe tuguma mu rugezo rwa mbere rw'ukwizera kwacu, no mu bihe vy'amananiza n'ibigeragezo no guhamwa no kubabazwa, kugira ngo udushikane ku rugezo rwa kabiri rw'ukwizera, kandi ni wewe ushobora no kudushikana ku rugezo rwa gatatu. Turagushimira rero ku mahoro waduhaye arengeye ugutahura k'umwana w'umuntu. Turagushimira kandi turagutazira, turagusenga, turakwambaza kuko uri Imana ihambaye. Ndasabiye abantu benshi Mwami bari mu ngorane kugira ngo babone gutahura kuri Data wo mw'ijuru ugomba ibyiza, watanze iciza kandi witeguye gutanga iciza kuri uwo wese yifuza kucakira. Tubisavye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dr. Charles Stanley agusaba gushira ukwizera kwawe ku Mana mu kwiyumvira ukuri kw'ivyanditswe. Niwamenyera ingene Uhoraho akora, uzoshobora kumwizigira udakekeranya, utaravye ico gushikira. Ushobora gushikirwa n'ingorane isa nuko igusaba kugira ico ukoze ako kanya nyene. Yamara hama hariho igihe co kurorera inzira nziza y'Imana. Muri Zaburi ya 40 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4 haravuga ngo, narorereye Uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje, kandi ankura mu gobo rw'amahonero no mwishayo y'ivyondo, ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje, kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye bizigira Uhoraho. Hahiga umuntu ashira ivyizigiro vyiwe ku Uhoraho. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mw'ishiramwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.